bagaheza bakabwira umushikiranganje bati rero nimba uvyemeye akira ibitwaguhaye uheze usohora itegeko. Iyo rero bitagenze uko byerekana yuko batumvikana rero ari abantu bakomeye nk'abo mu mushikiranganje. Cyo wibaza ingene bigenda mu buzima bwa misi yose, cyo wibaza abo bantu none baraheza bagakorana gute, ucubona yuko mbere ari akajagari koko muri ubwo bushikiranganje. Basavye rero ko ivyo bintu vyohagarara bitomoke, umushikiranganje atubwira ico dukora, mugabo kandi dusavye abanyagihugu bari basanzwe bariha, kuko umushikiranganje ibiciro vya mbere ibi biciro vyari vyashyizweho n'uyu mugwi avuga ko bitemewe, kandi murazi ko ari batwara n'aba bayobozi, kuko n'ahandi hoho twe tubona umengo nakajagari kariko karaba. Ivyo byose kumwe n'ibindi twabateguriye muri ano makuru muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Ni inkuru iriko iravugwa cane yo mu bimenyesha makuru bitandukanye, inkuru iriko iragarukwa ko ku mbuga ngurukana bumenyi abategetsi batandukanye. Ni inkuru iriko iragarukwa ko abihweza ibintu n'ibindi ndetse n'abihweza ivya politike babona ko ibi ari akajagari muri leta. Turaza kubigaruka ko twumvirize abanyepolitike ico bavuga, ndetse tuze no kuraba imvo n'imvano ku bibazo biriko biravurwa hagati y'ubushikiranganje bw'ubudandaji ndetse n'umugwi w'abantu bivugwa ko ngurongowe na Albert Maniratunga. Amakuru twabashije kumenya nkuko twari twabibabwiye hagati y'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere n'umuyobozi mukuru Albert Maniratunga haravuzwe ibibazo bitari bike igihe hari haciye iminsi hari umurwe utangaje ituzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza ku rugero rwa 25% ingingo yababaje abanyagihugu kubera batumva ingene igitoro kiduzwa ku rugero rwa 12% ariko ibiciro vyo bikaduzwa kuri 25 kandi biduzwa bavuga ko bafatiye kwiduzwa ry'ibitoro. Abanyagihugu rero bakabona ko ivyo bintu biriko birababuza gutera imbere kandi ngo bibandanya kongera ibibazo basanganywe. Amakuru yavuzwe cane ibibazo biri hagati y'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere ndetse na Albert Maniratunga vyo baribiye kuwa mbere ruhuhu mu mwaka wa 2020 nibwo umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yahagaritse iryo duzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza kuko ngo adatahura ingene yavyumviye ku mbuga ngurukana bumenyi ingingo zigafatwa atabimenyeshejwe kandi ari watwara ubushikiranganje bijejwe. Iyo ngingo y'umushikiranganje Nijimbere ikaba rero yarerekanye ibintu vyinshi byari gufatirwa ko ariko bitarabwe aho abanyagihugu bari biruhukije ndetse baranashima iyo ngingo ngo kuko bari biteze ko ije kubatezurira. Inyuma y'ivyo rero haravuzwe ibitari bike, hakaba harabaye umurwi wadugije ibiciro nawo ukaba waraciye usohora itangazo rimenyesha ko ingingo yabo ari ntabanduka ngo ko ibiciro byo kwiyunguruza bitegerezwa kuduzwa nkuko babitegetse. Abasize rero umukono kuri iyo ngingo batari bake bakaba batwagwa n'umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere kwisonga hakaboneka Albert Maniratunga umuyobozi mukuru ajejwe ivyo kunguruza abantu n'ibintu. Uyu rero tukaba twamuheruka mu mwaka uheze aho president Ndayishimiye yamubogoza mu burongozi bwa Otarako abanje kumwita umwesukuru kandi akabikora imbonesha kure zikoranye. Bamwe rero bakavuga ko ibi bintu hari ibintu biteye ubwoba ndetse kandi binateye isoni ngo nakamaramaza mu butegetsi. Hari ico bamwe mu banyepolitike ndetse n'abihweza ibintu n'ibindi bavuze kuri ibi bibazo impare ziri hagati y'abantu bategetsi. Reka tubanze dukurikire ico bamwe n'abandi bavuga bakaba babiyagiye bagenzi bacu bo kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Duhejeje kumviriza abarimwo Charles Nditije ndetse nico muri Oricom bavuga, turagaruka turabona yandi makuru ari karavugwa. Kurikire wumvirize uramenya ibintu biriko birabera mu gihugu. Kunyenyurana kumaze iminsi kwibonekeza hagati y'umugwi ujejwe gushinga ibiciro byo gutwara abantu n'ibintu n'umushikiranganje ajejwe ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi, vyerekana akajagari kari mu nzego za leta, karekana yuko batamenya urekuriwe gukora iki canke kiriya bamenye aho uburenganzira bw'umugwi bugarukira, bamenye umushikiranganje inguvu uburenganzira afise abatwara ugasanga bagomba kumurengera. Birajuragiza rero abanyagihugu bigatuma baticizere kuri iyo leta. Ku bwanje sinumva ingene umugwi urimwo abayobozi bakuru mbere batwarwa n'uyu mushikiranganje n'abandi
bashobora gufata ingingo nk'iyo ikomeye ku buzima bw'abanyagihugu kwidugije igiciro cyo kuyunguruza no kunguruza ibintu bica bifugira ingaruka mbi ku biciro byose kuko ibidandazwa byose babitwara mu modokari ku buryo rero ibyo biciro biduze n'ibindi biciro by'ibindi bikoreshwa ibiribwa ibinyobwa byose bica biduga kagira nti rero mu bisanzwe ingingo nk'iyo ifise ingaruka nininya ku buzima bw'abanyagihugu yofatwa n'umushikiranganji n'itegeko kimwe bita ordonnance ministérielle simbona yuko iyo komisiyo ariyo ikora mu bisanzwe yari gukorana ikagira inama ikerekana ibyatumye bashinga ibyo biciro bagaheza bakabwira umushikiranganji bati rero nimba uvyemeye akira ibitwaguhaye uheze usohora itegeko iyo rero bitagenze uko byerekana yuko batumvikana rero ari abantu bakomeye nk'abo mu mushikiranganji ca wibaza ingene bigenda mu buzima bwa misi yose ugaca wibaza abo bantu none baraheza bagakorana gute ucubona yuko mbere ari akajagari koko muri ubwo bushikiranganji. Tukiri ngaho nyene rero umushikiranganji w'ubudandaji ngo arakwiye gutomorera neza abanyagihugu amahera yo kwiyunguruza bakwiye kuriha bivugwa n'uburongo yishira hamwe Orikome mu gihe hari impari hagati y'uwo mushikiranganji hamwe n'umugwi wadugije ibiciro by'itike ryo kwiyunguruza. Gabriel Rufyiri agasaba ko bava muri izo mpari bagakora ku neza y'umunyagihugu. Gabriel Rufyiri arongo yishira hamwe Orikome gishinze kurwanya ibiturire hamwe n'abasesagura amatungo ya leta. Kiranganji abijejwe ari wabiraba yasavye yuko ivyo bintu bihagarara. Ntitwumva rero ingene biguma biri mu ngiro kandi umushikiranganji yarabihagaritse. Mushake mugende murabe kuri konte Twitter y'umushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu musanga iryo tangazo ryiwe ririko. Ikigira kabiri nuko mu nyuma twabonye yuko iyi komisiyo nayo bamwe muri bo barakoranye ntibakoranye bose hakoranye batatu kandi biranaguye no kwemera cyane ibi document tubona iri kwirazunguruka kuko bibavuga yuko ngo badashobora ngo gusubiramo kuko ivyo bakoze ngo abanyagihugu bavyemeye ngo nikimenyamenya ngo nta numwe ngo yigeze ngo agumuka. Murumva iyo mvugo yuko atamuntu umwe yoyishigikira cyangwa yemere ntibavyemeye baremeranye kumushikiranganje bihagaritse. Turasabye yuko abanyagihugu boguma bariha ayo bahora bariha mu kurindira ko mushikiranganje afata yindi ngingo. Ico nico twebwe tubona. Hanyuma urugwandiko gogo mbere tubona ahubwo rutararwo kuko nk'umuyobozi mukuru kuri urwandiko rwa nyuma bavuga yuko adashobora guhagarika ibi biciro handitse yuko yitwa Ngendakumana ariko ku rwandiko rwa mbere handitse yuko yitwa Ngendabanka. Murumva neza rero yuko ibi bintu biriko biraba tudashobora kubitahura na gatoyi. Turasavye umunyagihugu abari washigwa imbere ubuyunguruza mu imodoka abari washigwa imbere ubukene abarundi turimwo gwiyumvigwe ko mugabo ntibagume baraba gusa inyungu z'abantu ko dukunda kubivuga z'abafise amamodoka hamwe n'abadandaza ibitoro hamwe na leta ku matagisi abari bo baraba gusa ngo ntibaraba umunyagihugu aha akura amafaranga. Turasabye rero ko ivyo bintu byohagarara bitomoke umushikiranganji atubwira ico dukora mugabo kandi dusabye abanyagihugu bari basanzwe bariha kuko umushikiranganji ibiciro vya mbere ibi biciro byari byashyizweho n'uyu mugwi avuga ko bitemewe kandi murazi ko ari batwara anaba bayobozi kuko n'ahandi hoho twe tubona umengo nakajagari kariko karaba. Uyo yari Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Oricom gishinze kugwanya abasesagura amatungo ya leta akaba yabibwiye bagenzi bacu bo kuri radio RPA ijwi ry'abanyagihugu. Bamwe bati ahubwo uyo mutegetsi abandanya guteza ibibazo mu bushikiranganje Albert Maniratunga ategerezwa kubogozwa kuko ariko arateza ibibazo kuko umushikiranganje yafashe ingingo nta wundi amuvuguruza kanje. Bamwe bati ariko arakingirwa uyo Albert Maniratunga ariko arakingirwa kuko afise abamushigikiye mu butegetsi kandi ngo
uko nukugarariza ingingo y'umushikiranganje kandi ngo arazi neza ko ivyo byose ariko arakora atangaruka bishobora kumugira ko yabara bamwe bakavuga ko ngo ivyo ari agasuzuguro kuko umushikiranganje iyo afashe ingingo narijya yerekanye ko ivyo abo ba Robert Maniratunga batangaje vy'ukuri atanabimenyeshejwe bamwe rero bakabona ko ivyo ngivyo ari bara nakamaramanza bizoherera he mu makuru turiko turabategurira turaza kubashikiriza yandi mashasha.